Haraheze iminsi mu makaritiye atandukanye agize komine Mukaza hashizwe udusandugu two gutamwo imicafu. Ni mu ntumbero yo kugwanya imicafu mu gisagara. Ariko ikigaragara hamwe hamwe muri ayo makaritiye nuko abanyagihugu bisa nkaho batazi akamaro n'igikorwa c'utwo dusandugu. Kamwe mu burorero butangwa n'abanyagisagara nako muri zone Nyakabiga. Henshi muri iyo zone uhashitse usanga imicafu yatawe iruhande y'utwo tugunguru. Ni mu gihe nyatugunguru rimwe na rimwe usanga atakirimo. Uyu munyagihugu aravyigana. Puberi barazishinze ku mabarabara n'iki, ariko abantu ntibabikurikiza, usanga zigaragara, ugasanga bataye imicafu impande yaho. Yego amikiri naco imicafu mu ngo mango bacashira mu mifuko imodoka ikaza kubitora. Bamwe mu banyagihugu babona ko ishigwaho y'utwo dusandugu yari rikwiye guherekezwa n'ihimirizwa ku banyagihugu canke naho hagashirwaho izindi ngingo perekeza kwatubahiriza ico bwashiriweho. Ntibashira inyuma amahadabu. Kwigenekezo rya 20 uku kwezi, Renovasi Ndayigaya musitanteri wa komine Mukaza yatanguje indwi yisekeza ryiswe Mukaza ya Kaka. Iryo sekeza ryari ryatanguye kwa 20 ritegekanywa guhera kwa 25 uku kwezi. N'indwi izoba igenewe gukingira ibidukikije no gusukura igisagara. Renovasi Ndayigaya aremeza ko abanyagihugu arongoye hariho ingingo zijanye n'isuku birengagiza, ari nako gushinga iyo ndwi. Naho biruko uwo mutware abona ko hakwiye gushirwa imbere ibyo gukangurira abanyagihugu kwijukira isuku kurusha gushinga ibihano.